Ikaze muri sanze murahawe ikaze kuri IgA Cha TV kuri bashasha ni Charisse ARAKAZA. Video y'uyu munsi nkuko mwabibonye ni abana bacu bari mw'ijuru, ni abana ngaha muri Afrika cane eka wanashaka no kwisi yose, ni abana batavugwa, ni abana umenga barateye isoni, ni abana umenga barashizwe ku ruhande, ni abana umenga n'umuvyeyi wiwe ntashobora kumuvuga mu bantu canke kumubwira kumuyagira uwundi muntu kubera imico twaboshwe n'imico. Ubu babare bwacu twaremeye ko iyo mico itugira ko poids, donc umuntu akababara ariko ubabare mwibanga kubera ariko imico yacu ibishaka. Abo bana si abana bake, iyumvire namwe imiliyoni 2 z'abana ku mwaka barapfa batarashika muhira. Hariho abapfa bakiri mu nda hageze ko bavuka, kuva ku ndwi 28 kuduga barapfa. Hariho abapfa bavutse bakiri mu bitaro batarashika muhira, hariho n'abapfa bamaze nk'indwi batarashika no kwezi bari muhira. Imiliyoni 2 ku mwaka, imiliyoni 48 abana, imiliyoni 48 abahungu n'abakobwa kuva muri iyi myaka 20 iheze barapfuye kubera kutitabwaho n'abaganga kwisi yose no muri bire bihugu biteye imbere. Kuko no muri Amerika umwana umwe mu bana 160 bavuka gushika uyu munsi arapfa, kandi kenshi bavyita ngo ni ibintu bari bashoboye kurinda ariko batarinze kubera gusamara kuyu canke kuriya. Abo bana rero ntidushobora kureka kubavuga. Ibaza abana 6,700 ku munsi bavuka barapfa. Ngaha muri Afrika rero ivyo biharuro ni bike cane kuko ngaha muri Afrika ntibivugwa. Aha muri Afrika hari abana benshi bapfa bakivuka canke bapfira mu nda, nta n'ahantu na hamwe babandika. Iyumvire yari babandika ivyo biharuro vyari kuba ari vyinshi cane. Muheze muvuge rero yuko abo bana twobibagira, muheze muvuge ko abo bana twobashira ku ruhande. Abo bana bo dutera isoni, abavyeyi babo n'abavyeyi nk'abandi bavyeyi bose. Uyu munsi naje kubabwira ivyo biharuro. Ni biharuro vyakozwe n'ama etude yakozwe n'ibigo bikomakomeye nka OMS, nka CDC, kandi basanze muri Afrika abagore b'abanyafrikakazi nibo bantu ba mbere bakunda kubura cane abana bakivuka canke bakababura bakiri mu nda. Abo bana bakiri mu nda babita ngo n'aba stillborn mu Congereza. Urumva n'umwana aba yapfuye hageze ko avuka kuva ku myaka kuva ku ndwi 28 kuduga. Ico gihe umwana abashobora kubaho. Iyo apfuye muri ico gihe niho bamwita yuko ari stillborn. Ivyo biharuro ni bike cane, kandi ngaha muri Afrika ngo abamama b'abanyafrikakazi nibo bikunze gushikira ku isi kurusha abandi. Ni naco gituma rero IgA Cha TV igiye kubivuga ko cane, ari nayo ntumbero yihaye yo kureka kubigira ibanga, kureka kubigira ikintu giteye isoni. Ico kintu si tabu, kubura umwana wawe si tabu. Kubera iki tutobavuga nk'abo twavyaye? Uhuye n'umuntu ukaza wumva uhuye n'umuntu yaguheruka ufise inda, ngo biti ngo vyagenze gute, ngo bebe meze neza arakuze ubu, ukaza ubona umuntu aranumye arabuze ico avuga. Oya, je ndamubwira ntiyabayeho ariko yari kuba kuzi yaza kuba yarabayeho. Ukaza ubona umuntu arakanye atanguye kubura ingene yifata, ntiwari babibajije. None ugiye kubibwira uwundi muntu ukamenga ugiye kumutera ibibazo. Donc mwicanya n'umuntu arakubajije umwana wawe, uramubwiye yuko atari ngaha ari mw'ijuru, ngo pore sana, sindabikubwiye kugira unyumvire impuhwe. Oyaye, ndabikubwiye kubera wamumbajije kandi ntanteye isoni yo kuvuga. Ntitusuye kugira isoni zo kuvuga abana bacu. Abana bacu turabakunda, baratugize abavyeyi. Hariho wamubuze ari umwana wa mbere, nibo batugize ba mama.
hariho uwamubuze akurikiye abandi bana babayeho, nawe nyene ni umwana mu bandi, ntusubire kugira isoni zo kumuharura canke kumuvuga mu bana. Video yanje nahirangiriye, video ikurikira ni message ku bamama baciye muri ivyo bibazo. Ntuyihombe, ugume kuri IgA Cha TV, ugire kajya gakengeri kugira uzuramenya video zose zishasha zije kuri IgA Cha TV, ugire subscribe, like, share, ubisangiza abandi.